ngo indongozi itazokora ibiroranye vyiza bishimwa n'abanyagihugu ngo yitwaza ko yashizwe mu kibanza na dekre y'umukuru w'igihugu, iyo ngo izokurwa handitswe ikete isanzwe, kandi ngo bazoheza bace babishikiriza umukuru w'igihugu ingene vyagenze. Uwakuwe nawe ngo ntazoheza ngo agaruke kuko ngo azoca asubirirwa n'ushobora gukorera neza abanyagihugu. Ni bimwe rero mu bishikirizwa na Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, mu biganiro rero abashikiranganji bamazemwo iminsi n'abanyagihugu. Reka tumwumvirize kuko hari n'ibindi bitari bike yashikirije kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu. Nimba uno munsi turi ngaha turiko turirimbura, ni ukuvuga yuko ejo tuja ku zindi ntambwe. Uwo tuzobona atariko aragira kuri iyo ntumbero nk'uko twabisabwe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, tuzomushira ku ruhande tubandanye tujane n'abandi. Ntazogire n'uzovuga ngo jewe ngurumva hari bakunda kwitwaza ngo basizweho ngo n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Uraburi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu tukagukuza agakete gasanzwe, duhejeje kugukura tugaca tubwira nyen'icubahiro aturya yatwononeye twamukuye twamuhagaritse, uraturondera uwundi muntu dushirire muri kiriya kibanza, kandi uba wagiye ntugaruka pe. Ko icyatuboshe nico ugasanga aho kuzuzanya twese tuguma dutegana imyereka hagati yacu, ugasanga uwufise uwo bazinanye hejuru ntiyubaha n'umukurira. Ako kajagari niko dushaka guhagarika. Umwe wese asoma amategeko amugenga, akora akazi kiwe atagiye kugiganira ibibanza biri hejuru yiwe. Ibyo bibanza tubishirwamo n'Imana, dutegerezwa kubanza kunezererwa ibyo bibanza Imana yadusizemo, yo izi icyo tuzoba turejo ikazobikora n'ibindi, ibonye two turatunganiriza abantu ikatuduza n'ibindi ku bindi bikurikira. Mugabe ibyo kwirirwa turondera ngo nova muri iki nkaja muri kijya bica bigorana. Dushira imbere rero mu byo dukora byose ineza y'abenegihugu. Tumenya yuko hari ibyo twari tumenyereye ngo leta ngo ituzanire ibi ngo ituzanire biriya, tuzirikana yuko leta ari twebwe. Hari bakunda kwitiranya ibintu ngo leta y'u Burundi igizwe ngo n'abashikiranganji 15, niko no muzi boca bavuga. Habe namba leta y'u Burundi irimwe miliyoni z'abarundi zirenga 12, niyo leta y'u Burundi. Bajya abandi nabo twasize imbere gusura kugira baze baradutondeshereza ibintu, kubera ko izo miliyoni 10 zikazitondesha zose. Tumenye ko leta ari twebwe. Tuzirikana kandi ko abenegihugu ari ibyo dukunda kwitiranya, tukitiranya abanyagihugu hamwe n'abenegihugu. Abandi bagaca bavuga ngo abenegihugu ngo iryo ni jambo ngo ibyo ni bya CNDD-FDD. Eka abenegihugu beneco ntabwo ari ibyo muganga, ibyo ni abenegihugu beneco. Hariho abandi dufite rero abanyagihugu twakiriye ngaha mu gihugu. Umwenegihugu n'umwe amazi yashuha yakanya avuga ati iki gihugu canje sindakivamwo, hageze no kukigura ndakigura, no kugisesera amaraso ndemera ndayasese, mugabo mpagarariye igihugu canje. Ariko abo bandi nabo iyo rushushe acaza kurondera icumba handi ati nzogaruka amahoro yaragarutse muri cya gihugu. Iryo bwirizwa shingiro rimaze kujaho mu 2020 niryo twaciye twisunga mu gukora amatora. Abarundi bose bashaka guhiganwa barahiganwa, gushikaho abarundi bonyene baraba
imigabo n'imigambi ibereye babona yobandanye dutwara muri iyo nzira gushika kuri bwa Burundi bw'amata n'ubuki, niho baca batora nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngo abe ari we atuje imbere, atubere umusuku, adutonde imbere, natwe tumukurikire tugenda tugana bwa Burundi bw'amata n'ubuki. Niho yaciye amenyesha abarundi n'amakungu ko agiye gushiraho leta mvyeyi. Leta mvyeyi kubera iki? Kubera ko yabona ibyo twari tuvuyemo byari kibazo, ko ibyo twarimo akaruta kandi karakamira. Aca duhamagara yo twebwe indongozi guhinduka. None ubwo twarahindutse, ko tuzi ko leta mvyeyi yubakiye ku mategeko. Ubwo vy'ukuri ya mategeko turiko turayakurikiza umwe wese mu gisata rimwe, turayakurikiza. Hari ibibazo, aca avuga ati hari hayo tutazi. Kubera amagumu iki gihugu cacu caciyemo, ntidushobora kugihagurutsa tudafise kirazira. Hari ibyo kwitwararika muri iki gihugu cacu gusumba ibindi. N'amategeko y'igihugu, n'abenegihugu, n'agataka k'u Burundi. Ivyo bitatu nivyo kwitwararika. Uko turi ngaha twese rero duserukiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu kuraba ko ayo mategeko ariko arakurikizwa, kuko leta mvyeyi yubakiye ku mategeko. Leta mvyeyi yubakiye ku mategeko. Igihe uzokora ibitajanye n'amategeko, umenye kuri kurahunyanga leta mvyeyi. Leta nkoze ibyo nivyo twamamwe, ariko naho nyine hari ikibazo. Leta mvyeyi ihagararira n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Umwe wese uko turi ngaha, yaba umukuru w'umuryango agaca amuserukira mu muryango kuraba yuko iyo leta mvyeyi amategeko ariko arakurikizwa mu muryango, ibikorwa mu muryango byose bikurikiza amategeko. Urongoye ishengero ahagarariye nyene icubahiro mu ishengero kuraba ko ibikorwa mu ishengero byose bikorwa vyisunze amategeko. Aho ndinze nja mu mashengero nkaja mu miryango, twebwe twitwa yuko turi abakozi b'abenegihugu. Bamwe twahora twita umuntu abakozi ba leta, turi abakozi b'abenegihugu. Umwe wese ahari ahagarariye leta mvyeyi. Dutegereza kuraba ko ivyo dukora byose biriko bikorwa biza vyubahiriza amategeko y'igihugu. Twinengesere rero turabe ico twoba tutarashikako uno munsi dukosore, kugira vy'ukuri leta mvyeyi itsimbatare mu benegihugu. Niyo twayitsimbataza twebwe, abenegihugu nta kibazo bafise. Ndongozi mwese muri ngaha, nuko kuri kugoye kwemanga. Hagira ibibazo byinshi bifiswe n'abenegihugu, babiterwa na bamwe muri twebwe indongozi. Abenegihugu nta ngorane bafise, ibibazo byinshi babiterwa na twebwe indongozi. Ariko naho nyene niduce twihebura gose. Ivyo byose biva kuri ivyo twaciyemwo, aho twabona umwenegihugu umenga nta jambo afise. Iki gihugu cacu kugira gitere imbere, dukeneye abarundi bose atana amasigaye inyuma. Tutaravye imigambi n'ibindi hariya, eka wapi
uko Imana yagira turema twese nk'abarundi, umwe wese yagira amuha ingabirano, kandi izo ngabirano tuzisize hamwe twese nizo tuzohagurutsa iki gihugu tugikure muri vya bihugu bikenye nabwo kije mu bihugu biteye imbere. Mbere natwe tugere ku rugero dufashe ibindi bihugu, kubera iki tuguma twiteze ko imisi yose umenga twebwe Imana yaturemye kugira ituremera gufashwa, kwama duteze amaboko. Habe namba nta kintu na kimwe Imana itaduhaye muri iki gihugu. Dufatire ngaha gusa turi mu bihugu bibanye ngaha, ni ibihugu bingahe ushobora kubona umugezi w'amazi uri kuratemba ukadaha ukanywa ntucubwe nyene uja mu bitaro? Ni bingahe? Abandi bose kugira banywa amazi bateza kunywa amazi ahinguwe. Aho iwacu niko bimeze, abanywa amazi ahinguye ni bangahe? No ngaha twicaye ngaha hariho abatanywa kinju banywa y'umuyobino. Hari uragwa